koko babarakora babaza nyabura kotonekara kotaraza ati none mwananje ngo barira bamenje Imyaka 59 irarangiye Uburundi buhabuje intahe y'ukwikukira. Ibirori vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe mu gushira amashurwe ku ntatemwa y'umuganwa Rudoviko rwa Gasore. Uyo mugirwa wabaye uko nyene ku cibutso c'ukwikukira ku Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba nakizigenza mu nzego z'umutekano nizo kwivuna abansi yaragenzoye intwara miheto n'abapolisi. Sanganize amashi bajya basirikare naho bamukurikirana ntugira ngo nawe ntabizi arabizi bikwiye amashi menshi ingoma nyinshi murabona ko se Barundi ari karamuta abashitsi batukiye iteka n'abarundi murabona yuko hari abaje kumwakira hari umushikiranganje w'intara yo hagati mu gihugu murabona ko hariho umukuru w'igisagara ca Bujumbura hanyuma harimo n'abakora mu biro by'umukuru w'igihugu hanyuma cashika mu bwogamo maze tuce dutangura ibirori nyeza. Ibirori nyamukuru vyatangujwe n'igisabisho hakurikira guhayagiza ibendera ry'igihugu. Tubanje kugukengurukira turakuninahaza kuri Imana nzima, Imana yaturemeye mu Burundi bwiza.
Ivyo birori byo guhimbaza ukwikukira ku Burundi byari byatewe iteka n'abashitsi b'abanyecubahiro harimwo umukuru w'igihugu ca Centrafrique nyenicubahiro Faustin Archange Touadera, harimwo n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Tanzania nyakubahwa Kassim Majaliwa, hakaba hari n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Rwanda nyakubahwa Eduardo Ngirente, hari n'umukuru w'inama nkenguzamateka yo muri Kenya umukenguzamateka Kenneth Lusaka, hariho n'intumwa y'umukuru w'igihugu ca Congo, hakaba hari n'intumwa y'umukuru w'igihugu ca Qatar, eka n'uwaserukiye umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU niho yarari, hakaba hari n'intumwa y'umukuru w'igihugu ca Uganda be n'umuhuza mu gihugu ca Djibouti, hakaba hari kandi n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika yo mu buseruko. Abo bose bari baje gusangira umunezero n'abarundi kuri uwo munsi mukuru wo kwikukira ku Burundi. Harabaye defile y'agakura kara karuruhore ni mwirabire namwe. n'abakozi bakorera muri komine ya Muha manyuze yari turamubona tesura neza yuko abamama bashoresheje neza cyane ikazi gaho onye ariko abica bicika gapesi birakomeye cyane wa musaga kina ni komine yose ikurikira imbere urabona pankate hari mustaneri wa komine ya Ntahangwa niwe yibereye
n'abashef de zone bose babibereye hariho umutamaga aje yashakije rwose abashef de quartier niwe yashakije rwose ntawe bishobora ibintu bimeze neza cyane cyane kuvuga amanota namaze kuyatanga cyane rwose yego kandi nta kurya umunwa witeye iteka rwose abashef de quartier turabashimiye niho mwibereye komini ribene de mukaza ngiye ukwikukira nyakuri ni ukwigaba ukigaburira. Umurwi w'urwaruka bita bene ntare barabiciye biracika. Bene ntare nibo bashitse nka bagire bashira kugira ibirori Excellence le Président de la République. Muraberewe basi muraberewe bantu muri mu buhinga bw'ibyo mubafata amafoto akwiye murabona ko ari ntore baraberewe. Eka n'abitwa le majorette nabo nyene ntibatanzwe byari birori biteye igomwe. Bimaze iminsi bitwerekera ibirori aribo bita majorette. Sinzi rero yuko mu minsi iza bashaka kuzohava baba majoro ariko nigitangaza iyo bariko baratamba urya mupfasoni mubona muri izo ndirimbo batamba nyinshi nizo yigiriye wenyene. Urumva rero harabaye na defile y'agakura y'abasirikare n'abapolisi. Abasirikare barerekanye ubuhinga mu byo gukoroka mu muduga no mu ndege. Tururiye sawa sawa. aba rero n'abapara
n'abapara bigiye muri centre para nkuko nabivuze iyo centre para rero ikaba yagiyeho mu 1970 aba rero baguma bakarisha ubwenge bakaja mu bihugu bitandukanye gukarisha ubwenge kugira ngo bashobore no kwigisha n'abandi biboroheye. Abo rero ni bakaruhariwe mu gukoroka. Hanyuma rero mukaba muzi ko mu gisirikare hakenerwa ko rimwe na rimwe bifashisha abantu bagwanda baciye mu kirere iyo ibintu biba bisaba ko byogenda uko nyene. Abo rero nabahinga ibyo bavyiga igihe kinini. Ya mbere mu kwezi kwa mukakaroni Uburundi katigwa burashikirizwa intahe yabwo yuko bwikukiye koma amashiba n'ubo mu gihugu cose kuri uyu musi w'agahimbare. Uburundi aho bwibarutse imfura imwe y'umuhungu, iyo mfura yitwa Burikukiye. Uburundi bwacu nibuze dufatane mu nda dukundane nta ingwano tuyigire indahiro, ubumwe bwacu tubugire ingendo, amakungu tuyobera akarorero. Murarangije gutora, muratoreye Uburundi abanyu bazobuyobora. Murahejeje gushinga ingingo ishorera Uburundi ibuteza imbere. Ivyo byose mwarigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. Inyuma y'ijambo ry'ikaze ryashikirijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura, umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarashikirije abarundi ijambo ry'inkoramutima. Yabanje kuramusa no gushikiriza abashitsi bagendeye Uburundi. Nyenicubahiro Mana mushobora vyose, nyene urukundo, nyene impuhwe n'ikigongwe, we warinze Uburundi n'abarundi n'ubu ukaba vyagiye hagati yacu, none nahazwe imyaka n'imyaka. Mwanya kubahwa mwese ndongozi z'igihugu mu bisata bitandukanye, mu nkundire tubanze ducunguze umwanya umwete kuko ndabona ko umunsi mukuru waryoshe. Abahi iwacu mu rugo twese turi mu muryango, umwe wese mu cubahiro ciwe mu ntunge, kugira ngo cyane cyane mvuge abashitsi dufise ko twongere tubakire. Turanezerewe cyane kuri uyu munsi werekanye neza ko Burundi dushitse ku ntambwe ikomeye cyane, intambwe yerekana ko koko mu Burundi ari igihugu cikukiye, igihugu gifise iteka mu bindi bihugu, kuko n'ikimenyamenya nuko n'amakungu n'ibihugu bigenzi vyose biza kutugendera tukifatanya mu munsi mukuru. None nagomba ndabasabe mubanze mukomera amashi abashitsi bose baje kwifatanya natwe. Muri abo bashitsi rero turi kumwe n'umushitsi akomeye cyane, umushitsi mutari mumenyereye muga muhora mwumva kubera dufitaniye imigenderanire ikomeye cyane, akaba ari Nyenicubahiro Professeur Faustin Archange Touadera, umukuru w'igihugu ca Centrafrique.
ico gihugu musanzwe muzi ko turiko turafashanya bikomeye kuko Uburundi bwagiye kugifasha kugarukana amahoro. Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, très cher frère, Madame la Première Dame de Burundi, chers frères et sœurs burundais, je voudrais, au nom du peuple centrafricain et en celui du gouvernement et au mien propre, remercier très sincèrement mon frère, le président Évariste Ndayishimiye, pour l'aimable invitation qu'il a bien voulu m'adresser pour prendre part à cette fête de l'indépendance du Burundi. Je voudrais également vous remercier, Monsieur le Président et très cher frère, ainsi que le gouvernement et le peuple frère du Burundi pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi qu'à ma délégation. Excellence, Monsieur le Président, comme vous le savez, la République centrafricaine et le Burundi sont deux nations sœurs, unies par une communauté de destin et des liens historiques et culturels très profonds. Ces liens de fraternité et de coopération se sont davantage consolidés par l'envoi d'un contingent burundais au chevet du peuple centrafricain, plongé dans une crise militaro-politique interminable dont les principales causes lui sont étrangères. Umukuru w'igihugu ca Centrafrica ati ndakeje abarundi nongera ndabakengurukira kukungene muriko muragarukana amahoro mu gihugu ca Centrafrica cazingamitswe n'ingwano y'urutavanako. Turanezerewe kandi no kubana ngaha n'uwaserukiye umukuru w'igihugu ca Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, waziri mkuu wa serikali ya Tanzania, naye tunamkaribisha afike hapa. Huyo ni ndugu, mnajua wa Tanzania na Warundi na lugha tunafahamiana kiha, ni karibu yetu. Karibu mheshimiwa. Mheshimiwa Évariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi na Amiri Jeshi Mkuu Mama Ndayishimiye, viongozi wa nchi mbalimbali mlioko hapa na wananchi wote wa Burundi, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bwana asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Kassim Majaliwa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, niko mbele yako nikimwakilisha Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amiri wa Majeshi ya Tanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amenituma kuleta salamu zake za upendo kwako wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais na ndugu zetu, kaka zetu, wazazi wetu kutoka hapa Burundi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alitamani sana leo angekuwa hapa, lakini ana kikao muhimu cha chama kule. Lakini amesema Mheshimiwa Rais, hata kama angekuja leo asingekuwa huru sana kukaa na wewe na kuzungumza pia na wana Burundi. Anakuja kwa safari yake kuja kutembea Burundi, kuwasikia wa Burundi na kuhakikishia ushirikiano. Nagira ndamenyeshe yuko uno munsi nakanyamuneza ku Burundi. Ndazi yuko atamurundi numwe atanezerewe kuri uyu munsi, kuko na bene wacu bo ngaha mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda uno munsi bashitse ngaha kudushigikira. Aha rero
turi kumwe n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente, umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda, nawe nagomba ndamutumire ashike ngaha aramutse abavukanyi b'abarundi. Excellence Monsieur Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, c'est pour moi un grand honneur et plaisir de prendre part à cette célébration du 59e anniversaire d'indépendance de la République du Burundi, représentant son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Au nom de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda et du peuple rwandais, je tiens à vous adresser nos vives félicitations, Monsieur le Président, ainsi qu'au peuple burundais, à cette importante célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la République du Burundi. Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président, pour renforcer notre partenariat stratégique. Je suis convaincu que nous sommes tous prêts à travailler pour la consolidation et la promotion des relations existantes d'amitié et de coopération au profit de nos deux peuples. Umushikiranganje wa mbere wo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nawe ati President Paul Kagame arabatasha kandi arabakeje, yongera kandi ati turifuza gusubiza kunywana no kubana neza nk'uko vyahora. Guhera uno munsi twatanguye umwaka w'ikoreshwa ry'amahera, umwaka mushasha. Irya nteguro, irya bwirizwa rishinga amahera azokora muri uyu mwaka, nagira ndababwire rijya bwirizwa rizogaragaza ivyiyumviro vya benshi mu ndongozi. Uwuzohembwa ategereza kwerekana ico yakoze, nta muntu azosubira guhembwa yicaye. Ajya amafaranga yose n'ayabene gihugu bo mu Burundi bwose, mu mitumba yose, mu makomine yose. Ubushikiranganje butazokwerekana ico bwakoze mu ikomine, ubwo bushikiranganje ababujejwe bazotaha tuzana abandi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yarashimiye abaranzwe n'ibikorwa bitera iteka igihugu. Umugoroba umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratanze umubonano kuri abo bashitsi baje kwifatanya n'abarundi mu guhimbaza ukwikukira ku Burundi. Icyo tukwigurije agamba buru